papa je yaranagenda aja no kumvuza yarambwira ugwaye iki nkamubwira je sinzi ikintu ngwaye asha no buseriye bwinshi vraiment je sinzi ikintu ngwaye abantu bako bakunda kumbaza ngo kuhaje ufise uzikura hehe kweri kukora cyane kweri kuri umuntu atuma abajambo y'abantu kweri udacibwa intege nibaza ko abantu baza kumva intege zanje hano zacikiye zaraheze sha bundi bavuga ngo asiyefunzwa na mamake dunia inamfunza Kiswahili hicho utigishijwe na nyina isi iramwigisha jewe ubuzima bwampindukanye ngiye mu Rwanda avameme yuko mvyara nigitoro maze gutwarinda urazi inzara ufise inda Nitso More courage warabirenganye sha niki je inzara narayumvise vraiment narayumvise umwana agira kuvuka mu misi ya nyuma nta bintu byo kumwambika ufise nta mpuzu nta kigoma nta shuka More ukakuri isi nta byo gufina niki je nacuje tomate n'intore mu Rwanda yego abantu mubona nkora abantu mubona ntafise n'abantu mubona je ndurika inyuma amafaranga mumenye ko ndazi ubukene jewe naravyuka 5h du matin nkagenda nkarangura ibitunguru n'itomate n'amavuka nkashaka kubarabara papa rimwe niho yaraje kundamutsa mu Rwanda acara bibona yararizi arambwira taha nakino kimwe wabuzi wanyu ndambwira papa je ufise umwana kandi shaka kugoza amata y'umwana ifoko nironderera Siren Vibes TV turabahaye mwiriwe na mwaramutse mu kiganiro ciza cyane citwa My Journey canke Mon Parcours canke Intahe yanje nitwozira codes abenshi mumenyere ko ndagishikiriza kiba ku munsi wa mbere aha kuri Siren Vibes mu gihe twaronse intahe z'abantu baza kutwankoraja baza kutubwira ivyo baciye mu gihe bishaka kutwigisha gushaka kudukomeza canke antuka murabizi ko hari gihe nta na rimwe tumbwira mubura ikintu mukora mu ntahe y'umuntu rero turagarutse kandi uno munsi ndi guest kubera ko bibabwiye mva ubwoba nico gituma ciyo witanga hakiri kare taranyatsa anyways yitwa Nikita muramuzi umukorege wanje ni directrice wanje arandongoye hanyuma kuva muri 2025 muzora mumubona muri kino kiganiro soit turi kumwe canke ari wenyene canke je ndi jenyene mugabo azoba ari umwe mu basahiriza kirundi mama mu basahiriza mu gihe nafatiriwe canke mu gihe ntari hafi kubera ko dabizi ko ni kiganiro akunda cyane akurikirana cyane kimuri ku mutima donc urumva ari mieux place kugira ashobore sinashaka kimuha cyose kwasi kiganiro ndagikunda cyane vraiment je suis désolée iyi ni emission je ndiko ndayikora iranyubaka avant kuyubaka abandi bantu bose bisigura ngo kuyiheba genre ngo lotelote ngo nabaye bizo ya impossible kari muri My Journey rero urakoze cyane turabaha ikaze rero kandi mu biganiro My Journey mwavyumvise ko ngiye kuzanda abana namwe rimwe na rimwe uyu munsi rero mu gutangura mu ntango yanje ngira ntangurire kuri uyu mufasoni ngira ntangurire kuri Hosy CEO barankaniye ngo kumva témoignage yanje mwica agira duha intahe yiwe ko akunda barababwira ati je ngira nicare ntekereze tumwumvirize nanje niko biza kugenda yo man munyegereze izo boro nga ufise ubwoba nta na kimwe uza kuba hema umva ingene uhora ugira abandi bantu wabatumiye yego niyo mpamvu jewe nubaha umuntu wese aduha My Journey yumva gute shanti kujya muravuga ati umuntu aba yaduhaye témoignage ganje My Journey n'umuntu aba yadukunze
kuko numva n'umuntu aje gusesa ubuzima bwiwe n'umuntu aje kwivuga hari abantu bigoye kwivuga kuko naciye muri bino bintu hari igihe bari ibintu utarakira canke utaravyakira rero kuza kubivuga imbere y'abantu uba wiyumviriye gose kuri bagi abantu ugira ubihe ose harimo no gushima Imana ko hari igihe aba ari témoignage y'ahantu waciye hari hagowe Imana yagukuye kugira ngo n'Imana ubwira ati nukuri jewe ndabibona ko ari ikintu kinini wankoreye donc ni mwaye yo gushima Imana na mwaye yo gushaka gusangiza abandi ubuzima bwawe mbwira bashoboye kubafasha. Uri prête? Ndavyibaza I guess. Okay. Nuko ndatangura ikibazo ukunze gutangurira ku bandi bantu bose. Hosy irakoze. Hosy irakoze. Mu buto bwiwe yarameze gute? Yari umuntu ki? Okay. Bon, mwumvise nitwa Hosy irakoze niyo mazina abavyeyi banyise. Mugabo munzi kwizina rya Hosy irakoze kubera ko ngira ngo izina ryanje ngira ngo ryabagoye kuva kera pana ngo gukora ngo naje ku mareso nkora ngo nizira ngo ry'ubustar nkuko bavyita oya nko wamye kuva kera kugi bavuganira honera bamwe bampamagara Hosy benshi nibaki bari heza rero ntuze naciye mvuga ati none nzane Hosy ku ma televiziyo ya reka ndabahe Hosy abavyeyi banyise Hosy irakoze papa mwarumvise ko yavuze ko ari mama yari inyise niwe yanyise Hosy irakoze ndi umwana agira gatatu mu bana 7 nkaba ndi imfura mu bakobwa hama navukiye Gitega papa wanje n'umunyabujanga atwe mwavyumvise mugaje navukiye Gitega vraiment papa warambone mugabo ntiyariwe papa n'umukozi wa leta barakunda kwa mama invitation kera cyane ico gihe rero bari bamuhaye invitation yo kuja gukorera Gitega akora muri NGEZE rero aca ndavukira je na petit frère après bacha muhaye invitation yindi yo kuja gukora mu cyo ca Rugombo aca arimukira n'umuryango hacavukira petite sœur twahabaye nk'umwaka umwe mu Cibitoke catura baca muhaye invitation yo kugaruka Bujumbura rero ntarasubira kuja Rugombo ko nakuriye ahantu henshi cyane hama nari umwana ameze gute cyane nari umwana ameze nk'abandi bose gusa atekereje umuguruguru shaje nibaza ko ari byose vraiment kwa nari inkundi sinari kubyinkundi ntekereza oya vraiment mugabo handi naho nkavuga ati naryo inkundi kwa nari imfura mu bakobwa sinzi nibaza ko hari ukuntu abavye barundi bavyaye umukobwa bamufise ko igicapo cy'ukuntu bashaka kwamera rero iyo atameze uko onye je nibaza ko namwe ndi umuntu ari different kuva kera namwe nta kundi ibintu biri bica ma norme international bora bivuga inzira abantu bose ashaka gucamwo je zamwe zingora gucamwa rero nama nakubiswe rero uyo ni Hosy irakoze mu buto bwiwe muri sinovuga enfance yose mugabo agace gato k'ubuto bwiwe amashure mato ayisumbuye cyari gifasha gute abavyeyi bose bakunda kutubwira ko baba bambere katwumvirize Hosy icambere na mbere je ndavyumvira muri iyi minsi kandi papa nukurize kuzaba kino kiganiro je nta gardienne nizi nta maternelle nizi cyo ntirabaje bakuru banje baravyize vyose mugabo je bampereye mu wa mbere apana mu wa mbere wo mu wa mbere ko nashaje ave 5 ans mu wa mbere ngo kwimenyereza ndavyibaza kweri kwa tutaragama ahantu hamwe natanguriye mu wa mbere mu Cibitoke ca Rugombo ahantu hitwa ku Karurama ndahadiza mugasi ndahibuka ko sinasubiyeyo namarutse nk'ufuka amakara ndahibuka mugabo izina ndafite n'udusouvenir dukeya yego hama première nayize kuri laïque mu Ngagara hama mu wa mbere no mu wa kabiri mu wa mbere ndibuka ko nabaye wa gatanu antuka narira muri diplôme mu wa kabiri sindavyibuka nibaza ko vyaciye bibi ibintu bidashobotse mu wa gatatu nuko nyene nasohoye kwa mu diplôme 4e 5e 6e vyari ibintu bidashobotse hama nize kuri laïque no kuri proto primaire abantu bize bazingagara baca bahamenya hama canza kudubura muri secondaire rero mbasa naduye muri primaire je canza kudubura muri secondaire 7e na 8e 7e nari umwana muto vraiment mva ko nagiye secondaire naduye muri primaire narinzi ko muri secondaire nkindi batiga ubandanye rimwe wahoramo nari nzi ko mfite ubwenge bwi naturel canda dubura vraiment hama papa ukuda mwamubonye ni kwa mezi ntiyari umuvyeyi akankambira umwana ngo kuwaduye ngo gukubite
ngo akuraze hanze ngo akumanike hejuru ya ntigeza ngi umutima na gato gusa ikintu yakoze pardon yampindura ishuri ata ahantu wiga naco uzova mu gunya wiga ngaha naniga kuri mu ngara sorry baca bantwara kuri sepebu rero directeur wayo mukuza bati hajyanye azoba ariko arakunda abiri candasumuka ndadubura kandi bitiye mena duye kwana baze baramfasha nabaze Chabangura kandi fa mu ndero poko kana mfise amasheke menshi bakora nafise amanota make mu ndero ndadubura mbwa nararize vraiment nararize ico gihe nakuze narabonye ko mvuma nkoza amakosa hama sansuye kudubura gushika waciye wihana ego vraiment korana papa yankoreko yambwiye genda wenyine bisabira ishuri bisabira ikibanza hama umubwire n'impamvu waduwe directeur ego hama rona kuja kwa front umuntu apese umuzimu ko mufana ikintu kuja kumubwira ngo urumva ngo je naduwe nshaka kumishuri n'ikibanza hama naduwe kubera kino kintu mbwa nyene yaranganirije vraiment directeur ndamushimira cyane Donatien yaranganirije arambwira ati bimeze uku eske namakuru yaha yakugora uzubigenze gutya kugira uzura bishobora acha kuvaho vraiment ni Hosy rero arize amashure matoyi arize nayisumbuye kaminuza ivyo turacabira warabihevye je ndibuka tugitangura gukorana ntiwavyerekwa namba ntiwavyerekwa na gato y'ibintu vy'ishure vya kaminuza bavuga ati n'abantu baza gukora ngaha baca bahya mu mashuri afite umengana n'abandi kuza kwanga ishuri Sanchez yarahevye Nuru yari yatanguye nawe yaciye abiheba nibe yashibye abana heje ishuri mbabarire mugabo ko iki nabe influence je no aha ariko ubunye uri kuriga reka tubibamenyesha nako baratwumviriza abantu bako baradukurikirana tuzagira surprise ubunye ariko ariga Hosy ariko ariga ari mu mashure ya kaminuza ariko araminuza Jesus umisi tuzobatumira turacari mu buzima bwiwe twagiye mu muryango twagiye mu mashure mato mato mu yisumbuye tuze rero mu buzima bwamushikanye uyu munsi urize urashikanye urahejeje secondaire wayihejeje mu buryo ubuheozi warakoze ikibazo ca leta uragitora mbega uwo mwaka wa nyuma wari umeze gute kubera mu mwaka wa nyuma kenshi turakanura nkuko wabaye constant umaze kudubura ukavuga uti kandi ndiko ndajeba umwaka wa nyuma première ni umwaka udupapisha we wari umeze gute uyo mwaka ari mfite waronse rero diplome zibiri zari vyifashe gute kubera wari muto uciugira gutwara inda utifuje gusama imbanyi barakunda kwidukosora muratubabarira urasamya imbanyi utifuje uracari mu ishure uracabi iwanyu ugira wigire n'ubuzima ufise oya nta nubwo wari bwiyumvire vyaciye bimera gute vyari bimeze gute uyo mwaka wari umeze gute mbe hari ryari bon 2016 nari muri première ko naheje 2017 2016 Hosy n'ikibondo kwe je 2016 nari mpejeje kaminuza zagima mu twahejeje rimwe rero ivyisumbuye n'ibiminuza 2016 nari nahejeje vraiment kaminuza ndacara umwana gusoma musoza marandi ngo ndacari muto ego shaka kibondo cisi mwana muto bon asha 2016 je n'umwaka nubwo ko umwaka ntazopfa nibagiye antuko ni bari imyaka ubuzima ndanawandika je ahantu umva uri mu bintu ko n'umwaka nabonye ko ubuzima bwanje buhagaze urumva hari ibintu nyine umuntu bibaze ko amatwi ivamwo vyibagira mugahe n'ibindi vyanka ko vyibagira vraiment nasamye nda nkifuje nko babivuze nari nkiri muto nari nkiri mu secondaire nari mvuye seconde nja mu Rwanda muri vacances kubera murabizi ko mfite imiryango hari anye kandi mama ico gihe niyo yaba ko twari twagiye 2015 hama je ndanka kwigayo ndababwira ati ndashaka kwiga mu mahanga no nzohereza iwacu ndaza guheza mugabo kubana kumanja hari yakuramutsa tuvuka n'abato bibanje twabana ngaha turi kumwe turi je na papa gusa
umva mavakazi anabuje kuja hariya kugira ndabe batoyi banje mama n'ibindi hamba rero ko nari mfite umungu dukundana mu Rwanda papa pishi uraba benshi yari umva nacengira imiryango myinshi hariya anye gati ntawamenya hari igihe usanga bizohera ngumye ngaha ku umuryango wanje wose ni yuri ntawamenya rero nari nkiri muto jewe novuga ko nabaye tukunda gukora ibiganiro bici mu vraiment mugabo abantu bakibaza ngo tuko turiryohera iyo tuvuze ibyago hagati y'umuvyeyi n'umwana hariho ikintu kinini cyane mu gihe umwana aganiriye n'umuvyeyi bifasha mu kumurinda ibintu byinshi cyose nagize chance yo kuba umugenzi wa mama aja ngo tuganire ibintu sur kuri santé sexuelle et tout nakuze ndi imfura mama ngira ngo yibaza ko ibintu byose ndabizi cyangwa nzi ubwenge canke ko ukwashaka komera ndabizi canke nzobishobora en fait ni ya culture idahari yo kuyaga abavyeyi n'abana umuvyeyi akaba yibaza ko uko ushaka kwamera utaza kubibona urabibona urabishaka canke uzobishobora donc onyine usanga wicira inzira wagiye amakuriosité yawe wagiye mu bintu vyindi uciyugire ncangira ibibazo hanyuma umunsi menya ko mfisinda nukuri twarakundana n'uge muhungu vraiment twarakundana si ibintu ngo vyari ngo ngo ankudanso cyangwa twawe mu misi ibintu acantenda ya ntiyambere n'umwana mubi mugabo uwo munsi namaze nkindwi ndira deje nari mu Rwanda sinari muhira hari muri vacances muri grande vacances avuga ati jewe aba fisinda ubuzima burahagaze ndahevye kandi rero nararira ko papa no kuri yatubereye umuvyeyi mwiza kuva kira nkuko tubivuga yarashaka ko twiga vraiment yarashaka ko twiga tumeze amusho tukayaheza tukaminuza rero naca mbona ko amahevi ya papa mpaje kuyata mu mazi yose kumbona nimpeje ishure kumbona kuba yaratwigishije ari wakora wenyene imyaka n'imyaka yose yakuriye ishure urahejeje kuvyonona c'est fini donc d'abord byo kuvuga ngo ngira mu mama byo nti mu mutwe byari birimo ko ivyo ntuburana bibona biri mama ha gute mugabo mu mutwe nimvira papa jewe ndamugiriye nabi ndamudesovye rero umugabo nkavuga ati nta kundi nzotaha sinzoguma ngaha anye nzotaha hama ndataha amashuri ageze gutangura jewe ndi umuntu vraiment ndazi kubikibanga abantu babona mu tuvuga ibintu ngaha tuvuga ibintu dukeneye kuvuga wumve ngo papa twaraba umunsi waje wavyumviriye ko cyane yego nikitarabizi ko tugakate bivuga naratashe muri vacances amashuri atangura ndaja ku ishuri nk'abandi bose naye niga muri leta lycée du Lac ndaja ku ishuri ndiga mugabo papa kabibona ko ndi bizarre genre twabana mu nzu turi babiri isi nta mukozi nta mama nta botuvukana nta numwe turi deux twabana dukunda kuyaga dukunda kuganira papa twarateka turi kumwe adatetse ninje nateka defane we yateka niko twari tubanye vraiment mugabo kabona ntanguye kuza ndiyugana mu cumba sinsohoke nkiyugarana nari déprimé bimwe kugira ntabone ko ndikunda nkarira mu cumba nkarira nsohoka nyene abona ameze neza mugabo akabona ko mwari umwanya munini cyane niyuganye mu cumba wumve ngo icumba canje narandika ku bihome nabisoma carnet naguma nandika ibintu byinshi cyangwa ndashaye ifisi yo carnet ndavyibaza nkandika ibintu byinshi nkandika ku ruhome nkandika ngira mfe nkandika urumva nta numwe abizi nije natune tubizi na papa w'umwana urumva turi babiri gusa nta numwe muri famille mu Rwanda bizi communication yarabandanije natwe wewe na papa w'umwana yego vraiment yego kandi ntigeze amfasha kudepima oya we yarakora ivyashoboye gusa ngene mva ntiyarafise solution nawe nyene ndavuga ati ngene nta kundi turarira twese kwa nawe yarakiri muto yandusha umwaka umwe gusa yarakiri muto donc tukadeprima twese mugabo papa après aratangura kubiremarka kugira amadoute parce que umuvyago ari umuvyeyi kandi bo aba yaravyaye abana bazingene umuntu afise ndangene abamingene amera ababona ko umwana yarakuze yarayibona yego gahoro defarige naja kwishaka abantu ntashe nka 10h namafise amahera uriya muhungu yarandugikira amahera vraiment yego kuri abo yarabizi wenyene yarampa amahera kugira ivyamwa kugira nte kugira ngo sinze kuja kugura papa tanga kugira amaduti amahera abajaji
nava kw'ishure bajaji yazabona indepoje saa 4 saa 5 sinigira nigakiniga ngo mpeze umunsi wose hanyuma maze nk'amezi nk'atatu ariko simesi yambere ntimara 5 mois hafi oya 4 mois ni septembre jusqu'à décembre 3 mois 3 mois ok nibaza ko twari tugere décembre je pense kurumva amezi abiri arakwiye umuvyeyi ahamarke changement y'umwana papa surtout umwamana papa je yaranagiye aja no kumvuza yarambwira ugwaye iki nkamubwira je sinzi ikintu ngwaye asha no buseriye bwinshi vraiment je sinzi ikintu ngwaye hanyuma afite kumvuga ibwira abantu bako bakunda kumbaza ngo courage ufite uzikura hehe kubera ko ukora cyane kubera ko uri umuntu atuma abajambo y'abantu kubera udacibwa intege nibaza ko abantu baza kumva intege zanje hano zacikiye zaraheze nugira namba fite zaraheze papa je yankwaye kumvuza barampimisha ingwara zose barazibura niho yatanga kuvuga ati rero uyu mwana ashobora kuba gisigaye ni cakindi yego mbwa nk'umupapa ntiyarafise ukuntu abimbaza aca hari umama twabana muri quartier twavugana cyane twakundana niwe yaciye atuma ngo aje kunganira aze kubimbaza uyu mama yaraje turaganira mu gitondo arambye po yantumye kunuku aravuga ndashaka kumenya Hosy uyo mwanya wumvise ko papa wawe deja yatanguye kuvyikeka uwo mwanya uwo mama kubwiye ati papa wawe yantumye uko ingene wewe wiyumvise sindakubeshe vraiment narihagazeko kwa naramubwiye ati je ntandavise jewe inda ivyo bintu bikuri muko mubikura hehe jamais arambwira reka kungira ikirofa mama naravyaye arantuka tutangura arantuka byo kuba douce arabiheba tutangura rero kumbwira amarealite y'ubuzima rero arambwira tumbirinda ndabwiye ikintu kimwe jewe mfise umuganzi hamaze imyaka 10 yubatse yarabuze umwana wewe urukurahakana wumva umengo urapfuye umengo ubuzima burahagaze kubera ko wumva ngo ufise inda urumva Jean ntiyaje ari wa wundi aza kukujuja aza kukubwira ngo nta soni yo ivyo bintu ubigize gute Hosy urambitse ibara umuryango ubunye bigira bigende gutuma mama warazi ngena mama yarakaze vraiment mama warazi ngena kaze biki oya yaciye ambwira tumviriza ufise umugisha muri wewe akibivuga nararize acabibona ko ari ivyo hanyuma rero ho yaca aratangura arakarambira ati suye kundirira mu maso ndagukubita yambwiye ntushobora kurira jewe maze imyaka n'imyaka dusagenda kuko twarabuze umwana hama uramufise ugize imana uramuronsa mukurandirira mu maso ndabwira none ndabigenza gute iki ndatanga kurira none ishure bizogenda kusambwira tumviriza icabero banza wumve ko ufise umugisha d'abord hama inzo ndakuvyumvira mu nyuma hama turaganira rero arambwira umviriza bimeze gutya na gutya je nzokuba hafi ushaka kuja kwa muganga nzoguherekeza bimeze ukuntu tuzurafungura ibi hama ivy'ishure tuzondera ishure rya privé ubandanye uzoheza ishure umva uronse umuntu akubwira ko ishure rizohera ico kintu wumva cari kiguhangayikishije ndabona nzokiga gute ambwira ati mva tuzorondera plan B zamazi hari hama iyo cambwira ati je nazo kubura ko ndabibwira papa wawe and then après papa tashe rero mucanga baravugana arabimubwira wewe warihe muri uyo mwanya muhira mu gitanga niyo ganya kamucumba urindiriye uti reka ndindire papa nawe ivyaza kuza murira gusa nyene papa vraiment n'impamvu namuhaye n'akado kubera namavuga ati ntagize ntavyo ntabona kandi nayo mubaje mu kiganiro ati ndabitahura ibara yarabimenye nta kintu yigeze ambwira arashika turavugana ibintu bisanzwe mu gitondo agiye ku kazi arambwira amahera gukoresha nashize ngaha ndagiye ku kazi nta kimwe cabaye mpamagana nagavye ntari bamubwiye cyane ndavyuka ndaja ku ishuri hama mugaca mari Mr abadataha ntwa ngaho wari suraje quand même yego kwa nari ndabizwiye mubwiye wewe wavuga uti basi bira yabimenye yego ikiba kibe ya hama yaciye amara 2 jours adataha ari ku kazi hama atashe rero yaciye azampamagara turabivuganako muga ntange twayivuganye anje umutima antuka yambwiye ati jewe nshaka gusa twumvikane nk'abantu babiri tubana mu nzu tuzobigenza gute
mama wone menga zotwica twese yaba wowe bajewe die today uzokiga gute eske umuntu uzobishobora ndavuga ati mana yanje avuga ati wowe nimba washoboye kutari kurantuka ushaka ko niga izina ry'Imana je nzokwiga nzofuma niga afise ndameze cinda gera hariya avuga je nzokwiga ndaye mu promete avuga ati je ntegeza guheza ishuri nimba ushoboye kunyihanganira je nzoheza ishuri hama hacasi buzacabura bandanya na papa abizi yaranyitayeho mu akazanzanira ivyamwa akazaranteka ituntu turimo imboga sinari nkiruha sinari nkija guteka urumva gushika mamaje okay nagiye ko tuza guhora tugatekereza twumviriza ariko nibikunda turumvise gushika uyu mwanya iyo tuko Ozi arakunda kubibabwira muri my journey uri kurumviriza ukwibaza ngo ni histoire gusa bariko barahakonta ariko ngaho hose harimo inyigisho mbega umuntu umwana vyamaze gushikira uwo mufata gute aha twese two turigira kuri uyo mu mama two turigira kuri papa Ozi ingene vyamugendeye turiko turigira kandi kuri Ozi yagize iyo courage yo kubandanya ku ishure kuko hari umwana ngaha anyesha avuga ati je ndatwaye bagira bambone ku ishure ngendana igera ngaha anye nonda gucya anye abigisha bazobivuga ko iki abanyeshuri bazobivuga ko iki shaka ko ngaha rero naho nyine tubwira ingene wavyifashemo warumvise ko papa aguteye intege wa mama aguteye intege urumva kushaka kubandanya kwiga kugira ngo mare uheze ayo mashure basi ni minimum kimwe papa wawe yakuziga ko yara kwiteze coco gishikane wiyumva gute kuzobandanya ishure wiyumvira gute abana mwigana baza kukubona gute nta kimwe vyakugize bon ishaka ofete ko abantu bako baradukurikirana batumviriza histoire ko kuyumviriza ariko ibasigemwo inyigisho hari ikintu Big Zoe yavuze igihe tukora kuri iyo sujet yavuze ati bugiye ikintu ca mbere nuko uwo muntu d'abord yakira hama wonyine ubwo wakibabarira kurumva ubuvuga ati je ibintu ndiko ndamwije navyicizemo nta muntu yabintwayemo rero iyo umaze kuyakira uragira n'inguvu zo kwakira ivyo abandi bantu baza kukuvuga canke baza kuhayagisako je umva n'abagenzi banje bari proche ntavyo bari bazi nacengira itape kwibabwira ndabwira abagenzi ko kwishuri ufise abagenzi nkabe canke batatu mu zinanye mumenyeranye mugumana kita none naje ndabibwira kwishuri kavuga ati mu bagenzi se no mugenzi ashaka kubiki wanze inda Keita kwa twarigana nira ndabimubwira ndabigira nabigiye nira na Keita gusa kunavuga ati nibo bantu atiri sose ufise umugenzi mushaka kubivugana ko mushaka kurira hamwe mushobora ashobora kukuzanira amazi vyanse wa undi naho bazobivuga ngaho atazotanga hama kwishuri Keita deja abimaze kwimenya muri pause imisi yamaze kuntora tukaja kunywa ifanta kunywa kurya masamba so kurara nabizi ko hagira mpfuye inzare nyinshi abahaciye barabizi inzara kurya ngo bwati bigira ndapfuye karabaye yamaze kuntora tukaja kunywa ifanta umva umuntu afise umuntu umwe kwishuri abizi no mu bagenzi bo muri quartier abizi rero ico gihe jewe Sacha je m'en foutais vraiment je m'en foutais abandi bantu kandi avantage yanje uva ruheje guca muri depression déjà yego inyifato yawe kwishira abana twari tugana mu premier barantinya narabagurura yo deje mara tuje ngururana ibazire ndi muri depression y'uwanje ndakugurura nkuvuga ati undamugizi navyo bari bazi kugururana bariko baradukurikirana babimenye shavuye umuntu wose shavuye umuntu wese d'abord ushavuye muri depression nta kigongo girira abandi bantu ko nawe ubwo buri kurapfa uba wiyumva nawe icuri abana twajana muri bus yo kuva muhira azubwambere twararerana tukagirana ko amabus yabari makeya yo wenze ukanzanya burofu isanu yabiri ready ipoto yanduvuga ati uyu mukobwa yabaye kira atari ko yarameze kwa twiganje twaze seconde kona bari banze imezi nari umuntu ahoze cyane mu ishuri kuda kuntu umunyeshuri akaza kicara ku ntebe yawe ntavyo mwavuganye naraza wa munyeshuri abantu bose abatinya bigira ngo iki ngo haguruka mvira ku ntebe navuze haguruka mvira ku ntebe genda nkangashobora ndavuga ati aramubahutse vaho umva nari agressive vraiment mugabo après maze nyene kuyakira cyane bigira abandi bagenzi batari Keita gusa abandi bakenda babwira je ngira mve ndi mu kuva ngaha bakibaza ngo ni blague je sinzo bandangiza niga ngaha ngira nje kwiga handi hantu bamwe bakambira kubera iki ndababwira ndafise inda ubwa mbere ntavyo bavuga ngo usiga bivuga muri blague vya vrai urafise ndambwira kora ko basi wumva wowe nuzi kuvuga indivindi rimwe umwana kora ko wumva akora ngo usanga ari ivyo
mugumva naseze bagenzi banje bari proche ku ishuri ndababwira ati jewe iyi trimestre ya mbere sinzogaruka nganzo canje kwiga handi hamba basigara bivuga naragiye birabasha hanyuma hariho umunyeshuri umwe twigana yagiye nari nkaze vraiment nari nkaze yaragira akwirakwiza inkuru Hosy afise inda abana mwiganye hari gihe baza kukuramuhira kuramutsa iki yaraje ndamwicarika muhira wabimenye ndamubwira wewe nakubwiye ngire publicité nagutumye wewe ugenda uramvira igituma yaje hewe ndamwatsa arasaba ibigongo yabarambesha sinzi ndabivuga ni wowe nyene nibakubeshera arasaba ibigongo aragenda mugabo urumva naciye mpindura ishuri hamaca nsanga ishuri ngiyeko professeur bagigishako barabigisha direct umwe niyamamagaye arambwira Hosy ngo hano ntantwara hanze arambwira uri ngaha gute ntabwiye ngo ubuze na manota mabufise uri ngaha hanya haza abantu baje guhunga bashaka babona ko bagira badubure wowe nta manota mabufise uje ngaho ndabwira ati jewe miss fisi ndakwe yo mu prof biologie kutambwira ndakwigisha guharura hari kumwe nakwigisha guharura ndambwira Jess nivyo bayibaza prof gute ndambwira wari kumbwira ngo none basi ngo wowe gutengwa arayemera ngo ni bayemera ngo genda mwishuje ngo genda wige urumva yego nuko niko nahirije ishuri mugabo byari bigoye parce que kwiga ufise umwana mu nda sikintu coroshe heureusement ko hanaye niga hari muri privé nasavye permission ko nshaka kwiga muhira mu mezi ya nyuma nkaza nje gukora exit kandi barabinyemereye niyo mpamvu navyariye mu Rwanda Buga naragenda vyara hamundaza gukora exit. Abo? Uko nuko amashuri yahejeje. Ucuraheje amashuri ucurakora exit? Kasi nose matama bivre. Muzobaze papa. Cyangwa baza ko ndababesha. Oya tubajije wewe niwe mutumira wacu. Jana nose matama meza vuga ko hari nabize umwaka wose narushije amanota. Kora ko umva navyuka mu gitondo. Oya narahatswe. Nabuze make nabuze amamwe apana amadize amamwe Naparambwira ati ko kuba wararonse amanota utize. Ahuraciye ubwenge. Mu bintu wari kuracamo. Okay. Turahejeje ishuri. Turatanguye rero ubuzima bwa Fre turinjiye mu buzima bw'umuntu akuze. Mama. Hosy yavyaye, Hosy asigaye ari umumama. Konze ndagaruka inyuma mama wamenye ko ufise inda. Cyama tubire. Uko wavuze ko watubwiye ko yari akazi. Nukumvisha abantu bose ko bibaho byose yaranyishe yaranyishe nagize imana yuko nafise aba grand frère nafise mu grand frère umwe yarantahuye Shadrach mon grand frère vraiment moi je t'aime beaucoup akibimenya nawe nyine yabaye nka papa ntiyabaye nari nzi kuba zonyice ko bari abantu bari protective kuva kera batukana bango dukundana kandi akabatuka mugabo ayumvise ko mfise inda interi mu Burundi yashya abwira papa ati ntimumujye umutima na gato kuko muramubura nawe nyene umva ibintu harimwo sibe byo kumujya umutima mumurindire basanze ko mumujya umutima yaravyaye hama mama rero mama yarakaze vraiment yatashe ndigeze muri simu nawe kwende ntiyaboneka vraiment yaje mutabimubwiye yego twabimubwira gute nk'ivyo bavuga ati ibyo tuzemubwira gute n'indirashike avyibonere hama nyine ntiyashitse avyibonera ntavye ntiyaboneka hanyuma papa nawe yamubwiye ati je ntuntume genda uvyivugire wewe nyene ndaganda yamwibwire yarakomye induru yashiye abavye b'abarundi kazi n'abanyarwanda kazi hanyuma shera amazi iminsi vraiment atamvugisha mugabo nyene hacajamo intervention yabo tuvukana na wa mu mama na papa baragenda baramucereka baramubwira tumviriza ntacu uri buhindure byarabaye ntugira umwirukane ngo aje kuba mu barabara nyene n'uwacu vyakire antuka byaramufashe nk'ukwezi kugira vyakire hanyuma amaze kuvyakira twisha turaganira rero nyene tuzobigenza cha turumvikana rero ati rero jamugeze shaka kuvyarira mu Rwanda ko rashaka kuvyarira kure ya se w'umwana kuko sinzi ko tuzogumana ariko bazoguma babonana ibihe n'ivyari byo kuri kugira ngo aze mu Burundi nk'umunyarwanda rero nje ndiobeje kuja hari kugira ngo abone umwana wiwiwe barabinyemerera muhira baravyemera ati okay mama nawe acaraza mu Rwanda kugira aze kunyaramira mama yanyaramiye une semaine hama yacaragaruka
nuko Mana biragoye bino bintu. nta bigoye na bitoya. Turinjiye rero mu gice ca kabiri c'ubuzima bwagushikanye kuri uyu munsi. Bakugize uyu Hosy turiko turabona uyu munsi. Bakugize uyu Hosy abantu uvuga Hosy bakumva Hosy. Batabanje kumenya iyi parcours y'imbere y'igihe. Uravyaye nta kazi ufise. Uvyariye mu Rwanda. Wagarutse gute ngaha? Winjiye gute mu buzima bw'akazi? Vyarakoroheye kuronka ingene ushika ukora kuko ndazi ko umwana arazimvye. Umwana asha abantu bose bafite abana barabizi. Umwana arazimvye cyane. Nubwo wowe ufise papa wiwe nkuko wavuga yakurungikira amafaranga, haragera igihe nawe nyene ngira ngo ananigwa, arengegwa. Wewe rero kwiyumvira gushika ngaha mu Burundi ukagaruka, wagarutse ufise objectif yiye, wagarutse uje kubera iki? Wagarutse uvuga uti hariya biranse, reka ngaruke ku bavyeyi mandanye mbaho ubuzima bwa gucyanya, canke waje uvuga uti rero je ubu nakuze ngira nibeko. Bon. Sha bundi bavuga ngo asiyefunzwa na mamake dunia inamfunza. Kiswahili hicho. Utigishijwe na nyina isi iramwigisha. Jewe ubuzima bwampindukanye ngiye mu Rwanda. Ava meme yuko mvyara kubera papa w'umwana yarafise akazi karahagarara ntaravyara. Nigitoro maze gutwara inda urazi inzara ufise inda. Needs. More courage warabirenganye. Dushaka gutera intege abandi bigeme canke abandi badamu kubera ivyo ntibishikira gusa rega bigeme. Birashikira abantu bayimahiye bakabura uburyo bwo kubeshaho abana babo. Kandi nibaza ko mu mibabaro ya mbere ibaho nukuvyuka utazi ico umwana wawe aza gufungura. Jewe nkuko nabivuze mu papa pese twarakundana vraiment. Kandi muri kamere yanje sinzi kuvuga. Jango ngo mvuge ibibazo vyanje, ngo ufise ibibazo, ngo urumva deja umva muhera navuyeyo batanyirukanye, navuyeyo batambwiye ngo twariyonda hariya kwa se wiwe. Ni jewe nikuye decision yanje, umva sinabuze ndababwira ngo urumva ngaha anye vyanse. Nta ivyo gufungura biragoye kuboneka. Kandi navuga ati nubona ndamumaramaje uyu muhungu turi kumwe kiko reka ranyishisha inzara yetu. Nawe ntiyanyishizira ntavyo ubushobozi buke ko ntiyanyanka yarankunda kandi yarakunda umwana wiwe mugabo nyene vyaranka. Rero hariho gusonza nyene uri wenyene ni bon kihangana mugabo gusonza ufise inda naravyuka mwijoro nkarira inzara iri kiranja. Ntavyo wakuzemo ubwo buzima ntabwo nigeze sinakuriye mu muryango kize mugabo ni gake twabura ibyo dufungura. Ugaca uba hahantu ufungura rimwe ku munsi n'umwana mu nda nta uri bubwire ndi mu mujyi imihari kurabona ko no kugira ufungure rimwe yawe yagize effort. Hanyuma nyene ntubona ko ubuzima bwahindutse. Ubuzima bwahindutse wakuze ampese uri mu mahanga. Je mfise imiryango mu Rwanda barabizi mama je umunyarwandakazi mugabo nabo nyene sinshaka kubabwira ngo je ngo ahantu ndi bimeze nabi parce que bari bahazi no mukuza bari bahazi mugabo no mukuza sinababwiye ngo je ngo naje iki shaniki je inzara narayumvise vraiment narayumvise. Umwana agira kuvuka mu misi ya nyuma nta bintu byo kumwambika ufise nta mpuzu nta kigoma nta shuka. More kandi umva nta kazi ufise uvuge ngo uraza kuvyigurira urindire ko azoyaronka kugira ngo espera ko ejo bizohera. Mbwa nyene
sinzi Imana yarabikoze ngira sigaje nk'indwi imwe araronka amahera make aragenda aragura udusi dukeya nyene kugira basi umwana niyavuka azoronka ikintu yambaraye tu je namavuga nipeshijeho nta kintu ashobora kumwima ndagifise kubera yavutse bitandukanye na kore kubera yavutse mu nkenye ntiyavutse nk'abandi bana ngo aronke ivyo ashaka girente yavukiye mu bukene hanyuma no mu kuvyara jewe le fait que d'une part d'umunyarwandakazi naye nemerewe kuvyara kuri mutuelle nibaza ko bona mu Rwanda barabizi mugabo ico gihe hageze ko mvyara mutuelle yanje tarasohoka umva twageze efo kugira kuri tubwa ati ntavyara anta mutuelle zabizimvye cyane kandi amayera afise yo kuriha ibitaro hanyuma jewe murabizi mvyara abana bavyibusha peshi yavutse afise 4 kg 5 sarafise narifise jeje narifise 21 nari nkiri gatoya umwana yari munini hanyuma mu kuvuka yaragoranye kuri ari munini yaragoranye gusohoka bakamubona umutwe mugabo bikanka kwasohoka kubera jeje nari ntafunguye nagiye kuvyara ntazi ko ngiye kuvyara nkavyo narinzi nagiye niyambaye ishati nikora mvuga ati ngiye kwivuza utuntu tundiye kumena aho nibise ndashika kwa muganga baca bambwira ati rega mada ntabwo uri butahe wazanye ivarize wazanye ibindi avuga ati ivyo nibiki mugabo mva hari hageze ko mvyara hama après hageze ko mvyara rero mu mutwe ko yanari ndabizi ko uyu mungu tuvyaye nta mahera afise baravuze ngo bagira abantu iguri baje kumbaga bantware kugira césarienne sinatinye imbugita watinya amafaranga natinye gufunga mu bitaro bakibivuga sinzi hano inguvu zavuye muri ya nzara niki narasunitse umwana minota yaravutse kwana barabivuze mu mutwe navuga ati bagira baje kumbaga naye amafaranga yo ngayo kubaga ta mutuelle candavyara uko onye donc mbambaye mu mama muri bwa bukene nyene ngira Imana singize mbona mbaberebere umutwe nyene tukurofana afungura iki Just mva wavye abantu barakugemurira igitoki iki mama yarahari akamfasha akavyuka akangira utuntu aka yana mama yani we yanantubitse je nimpamvu mubona ntarifise ndakida kinini kuri peshi ya narafise amaberebere vraiment donc sinafise besoin y'amata kuri ngo nongereze ingorane hanyuma still urumva umwana arakura akagira muri simu ageze kunywa amata ko jewe naragerageje gutaha kumva navuga ati je navuye mvuga ati ngiye hariya kuvyara amance ngaruka mugabo ngenda ntiyumviriye shitse hariya amaze kuvyara naratashe pesha afise nka 2 mois mbasubiye muhira baranka ko nzana umwana ko ugiye mwana w'umunyarwandakazi mu Rwanda barandetse ko narifise autorisation ya papa wiwe muga mu Burundi baranka ko yinje bagati uyu mwana n'umunyarwandakazi atagira cyangwa nashaka kurengana nimpaka afise passeport cyangwa rese pass niho ashobora kwinjira mu Burundi kora ko umwana no hari yasuwo ngaha rero urumva ntidukene guteza ingwana ngo warivye umwana ukindi gihugu atagira icangomba donc chamba oblige gusubira ntafise umugambi wo gusubirayo ba oblige kuhamara umwaka kugira ngo umwana nonkere rese pass kuba bazibaha ku mwaka bro uwo mwaka shane wo mwaka nabonye kweri ko ubuzima kuri iyisi ntavyo gufyina niki je nacuje tomate n'intore mu Rwanda yego abantu mubona nkora abantu mubona ntafise n'abantu mubona je nduri kinyuma amafaranga mumenye ko ndazi ubukene jewe naravyuka 5h du matin nkagenda nkarangura ibitunguru n'itomate n'amavuka nkashaka kubarabara muhira atavyo bazi papa rimwe niho yaraje kundamutsa mu Rwanda acara bibona yararizi arambwira taha nakino kimwe wabuzi wanyu ndambwira papa je ufise umwana kandi shaka kugoza amata y'umwana ifoko nironderera ako nyene ivyo nyene n'ibintu umuntu aba yaraciyemwo uvuga ati je sinigeze nsuzugura akazi kuva kera navuga ati akazi nako 10,000 kaza kumpa igisuguti c'umwana ndagakora
mfa kuba ntari kunda ko uburaya mfa kuba ntari mu bintu bitahesha icubahiro Imana iki ndabikora hanyuma gira ibara umwaka ugoye urahera ndataha mugabo nyine natashe mama yarapfuye entretemps mama yapfuye ndi mu Rwanda bidakunda ko uzana ho nyene vyarakunda muga umwana ntivyakunda kwaza muri umusigire papa wiwe sorry akiri muto yigucyo owe yego mugabo nabaye oblige kumusiga kugira nze guhamba mama yego narasize umwana nk'isomene batarashaka 2 semaines sindavyibuka neza umwana namusize kabiri entretemps nigenza gukora extra narasize umwana ko nagiye nanje gukora extra afise nka 2 mois ndamara nka 2 semaines nca ndasubirayo hama ndogenda musi kandi rero nje guhamba mama muri 2018 umva hari habura hamezi nkabiri kugira ngo umwana kwiza ame indwi ko mama yapfuye muri mai le 2 mai peshi afise anniversaire le 20 umva habura nka 2 semaines ngo umwana kwiza umwaka ntahe mama carapfa umva Dose navuga ati mama yaheruka abona umwana ari umubebe ntiyamubonye yakuze iki ndataha ndahamba mama hama hacaragera ko nsubira muhira ndagaruka muhira rero muguru mva cangaruka ndi mama ndi papa umwana wanje hama ikindi naco papa nawe nari mukobwa we w'imfura ntiyaragifise mama mufashe utuntu tumwe naye nakuze cangaruka n'amaka responsabilité yo kuba mama w'abatoyi banje kumva bebe yarafise 10 ans igihe mama yitaba Imana muhererezi w'iwacu bebe to nawe yafise ma 13 ans 14 ans bari bakiri bato naje ndi n'umuhanuzi wa papa yavuga ati jewe ubu nta mugore nkifise mpanuzi ubu niwe nzohanuza iki naje ndi oblige gukora no kurondera amahera ubusanzwe naje nshaka no kwiga no kwandanya university ko navuga ati jewe papa rêve nuko mbona naje university mugabo maze gushika bica biranka doga sindi buje kwiga sindi buje kwiga papa ngwandire minervale mfise umwana ikindi oblige kwiruka kurondera akazi ntangura kurondera ubuzu ko nyene ntiruka hamwe bakanka hamwe bikanka hama je narakoze imikaje niko kazi kame yatangiye kuronka kama amafaranga nkishika ngaha hari ahantu henshi nasavye ubuzi henshi vraiment sinshobora kuhavuga ubu henshi ma hotel ma restaurant ntibampa akazi muga nyene byose byose n'umugambi w'Imana nta kibero ubusa ako kazi nakoze narose karimikaje c'est pas bagiye bamwe barabara yari umuntu afise inzu ya transfer nari umwe mu bakozi biwiwe rero nakakoze 2 mois ukwezi kwa mbere kwari uko kumenyereza kunyigisha ngene babigira etu hama kwezi kwa kabiri naye ntanguye akazi entre temps nari natanga no gukorana na baskoti ivyo TV online mugabo hose nakitaka twakoni ntikaduhemba kwari cyo twiryohera kwana bikunda amatwivuga inshuro nyinshi ngene nabikoze sinza kubisubiramwo nayibankanya naho hama amafaranga make bampemba 100,000 nubwo ati aya 100,000 azofasha ama dépassement cyo gukora bya biganiro byanje bya biganiro ya passion yanje kuri ibintu nkunda zora nkura amahera muri ibi ntwigere ubona ko bishora kuba kazoza oya ntavyo nabona vraiment ntavyo nabona byari biki bishasha ntamahera twaronka amisi yaratubwira ati aha ndikunda bigisha nituzi ko tuzoranka amahera ngo mupfe muri bamubikunda mu bikora mbwa natwe nabikunda sinigeze mpagarika hanyuma aho hantu uwo mu boss sinamuvuga izina mugabo yaranyigishije narakoze ko kwezi kwa kabiri ntiyampemba ariko kwa mbere yari yaguhembye oya yari yampembe aduha 2000 igihumbi cha déplacement ku munsi hamwe kwezi kwa kabiri narakoze ntiyampemba niki naririye mu maso yiwe umva niho waziga ego amahera y'umwana amahera y'amata y'umwana nararize imbere yiwe nanjewe vraiment jewe abantu banzi baranzi kuva kera no mu bukine ndahagasuzugura kuva kera namye antukana mu bintu tumaje nkora cyane ubunye sinzi gusaba sinemera gasuzugura yarangaye vraiment arangaya kwera nari gato maze ngerangana muri musura mu video mu cyamure ngerangana wamenga ndasuzuguritse turayashirako amera ntiyayampaye mu kintu nakoze nyine batwe yarazi ko ndoshangaruka kandi ko avuga ati nta buzima afise n'undi azogaruka kandi naragiye abantu tukorana baraza barampoza barambwira ati suri no kuri bihangane
muga sinasubiye namubwiye ati aya mahera ni 100 ntacu nayagumane ntamuga ntamugisha azoyaronkana ntamugisha azoyaronkana ndagenda ivyo nivyo yaheze imisi byarantugaye nyene kama is a beach ntashobora kureka iwe umuntu ngo wumve ko bizogenda uko nyene hanyuma mugabo yaranyuguriye amaso navuye ngaho onye numva ntafise umutima guzopfanse gukorera umuntu numwe muri amezi abiri nakoze navuye ngaho avuga ati je mbana uzompezagire nkora ibintu vyiwanje kandi uzumfasha ntihagire umuntu uzokora ibintu yagiye kunkorera kumbure ryari isengesho ryawe mugabo nk'umuntu yadandaje intore yadandaje itomati yadandaje ibitunguru we izo nguvu wazikura he wumva izo nguvu zizova he zo gukora ibintu vyawe bizoguha amahera kuko kenshi iyo umuntu agira espoir avuga ati ndi umwana wa naka ndafise ibisigi ndafise entreprise y'umuryango wewe izo nguvu ariko wumva ziva wiyumvira ivyo bintu kuzobishobora gute bon hari ukuntu umuntu nyene yimenya akavuga ati je bizongora gukorera umuntu kwera sindi influençable jewe singendeye abantu bagiye kandi navuga ko ari kuva kera nange ndi umuntu akunda bace mu nzira yiwe nuko ntoja mu madetail jewe ushaka kunca mu nzira yabanze sigurire tuhace kubera iki eswe ni inzira nziza eswe jewe ndashika birahuye n'ivyo je nshaka gukora duhurirayo ni rero mu gihe nzikomeze gutyo oya nari umuntu nzi ko nakore umuntu zo kumatugorana ko nzo komanda mubaza ko ushaka nkora bino bintu rero même après aho narakoze muri Bujahidi nakoze muri Bujahidi wanashima mvuye ngaho onye kandi muri Bujahidi urazi ko nakorera kuke nakora ibintu vyiwe nakora yarampemba wewe nawe nyene hanyuma nawe nyene twakoranye 3 mois nari maze kuvayo navuga ati muri 3 mois nimba nzohembwa nimba ampemba 200,000 dakenye nivyo ko nakunda yabika yamara kamfise umusana n'umwana mugabo sinzobura na 100,000 ndumbika mu mushara wa nyuma ngura mutuntu dukeye mugabo nivyo sivyari ibintu vuga ngo ndafise ngo ikintu kiri fonde ngo nzokora ibintu vyiwanje kuko hari n'abantu nyene basanga bakora mpanura uragira ibintu vyiwawe ibike ngo jewe ndabikure he bive he mugabo nibaza ko Imana turafise ukuntu ikora ibintu vyayo ikagushiramo ingufu nawe utazahantu zivuye ikagushiramo amahera n'igihe muri studio sinanze amahera zahana zova mugabo urumva nyene ko uzobishobora urumva nyene ko na miliyoni menshi ntayo ufise mugabo bizokunda rero igihe mva muri Bujahidi nabanje ndicara ndavuga none wowe ko ubona ko vyanse ko gukora ibintu ko abantu babishaka bizogenda gute atwa naramaze nk'ukwezi nicaye muhira ndiko ndiyumvira bizogenda gute hama ndaganyaza grand frère nabwo ati jewe shagira televiziyo iwanje mubwo bukene nyene narabona ko n'abandi barabishoboye je mfise principe impamvu nkunda kumva amatemanyage y'abandi bantu mfise principe yuko nta uvukana faveur zirutiza abandi bantu bavukanye abantu bose tuvuka turi bamwe dufise inguvu zimwe bivana n'ukuntu wowe adesize ngira ngo kwiyemera muri wewe nimba dinanumvise ati uriya muntu yarakoze ibintu kunuku nakora bishobora je senga mbwira Imana urabizi ndakubwira ikintu kimwe ba Petero barabantu nka batwebwe bari abantu bose wakoresheje ibitangaza bari abantu nka twebwe rero je nimba ndi umuntu mu 2025 2021 nanje ushaka kunkoresha ibige bintu wakoresheje bari abantu bakera rero namye numva ko namye nizera Imana avuga ati bino bintu nta kintu kimwe kinanyira Imana wowe urashoboye gutora umuntu mu mucango ukamugira umuntu muzima rero je ndakwizeye from nothing ndabizi ko uzobikora hama igikuru kandi ni kugira confidence ukavuga ati jewe ndabizi ko nzobishobora je nzobishobora nzosonza mugo musunga bizokunda hama cangira Imana mukuri ndabagira ikintu kimwe je Imana irankunda vraiment Imana iramfyinisha bimwe bitagira ukuntu bisigura vraiment bitagira ukuntu bisigura ko nkiri muri aya madelulu yanje ko imenyezo ya televiziyo yiwanje niho na telefone wa muntu nababwira geto kuza 100,000 tutaziranye ntamuzi ko nari mfise ide yo gukora televiziyo yiwanje nziti nkeneye bino bintu nuko bizotwara amahera gukya na gukya byaroroshe ko ndonse umuntu abimbaza ndayimubwira ndambwira ati jewe impamvu ntakora ko yambaje ati kuri kumaze tudakora ibiganiro kandi dukunda ibiganiro vyawe ndagushiremo gato aho onye watubwiye ko mu kubitangura wabikora nko kwiryohera ndagushiremo gatoya watubwiye ko mu gutangura kubikora yari kwiryohera ntavyo wumva ko ari akazi ariko mu nyuma urafashe ko ubigira akazi ugira ukora ibintu vyawe wariyumvira uti
wari wamaze kubona ko biri mu musaruro wari umaze kubona ko hari ikintu byinjiza hari igice bizogufasha muri mu kwisununura kwawe ego mugabo ntazi ngo ryari ko nari kuko yaduhemba kandi yaduhemba amafaranga ya YouTube navuga ati nari nimbo yaduhemba muri bino bintu nyene dukora seke birimwe amahera mugabo sinavuga ati ngo ni ryari est-ce que ni après une année est-ce que ni après 2 ans baravuga ati chaque peut-être 10 ans jere ufite ko ndabikora nkumva sindushe nkumva ndabikunze nkumva ni somehow ni hobby reka nikore ibingene nkunda uzafuma mbona n'abantu bampe 10,000 bampe 20,000 ko abakunzi iganiro canje mugabo imisi basiyegera imbere so mwencaye mu maso kandi se mwencaye muhira imbere ya papa imbere y'umwana tuko turabana amaso basifume mva muhira ngende fume ntara basi na 2,000 hanyuma rero umva ujya mu muntu rero acaza no kuri ambere umugisha vraiment ambere umugisha kandi yitwa mugisha nyene yitwa mugisha ambere umugisha parce que yaratumye ntangura yaratumye ingirizo courage urazi ko ari igihe abantu batwemerera ibintu ntibabikore mugabo bakagupusa bafite ko wiziye ko muraza gukora ivyo bintu bigatuma ugira iyo ntambwe yo gutangura utarufise ngene wo utangura rero yarampaye ama espoir arambwira ati jewe ndemeye kuzoguha amahera barabaguhemba pendant une année n'umuntu utaziniki n'umuntu atari mu gihugu rimwo n'umuntu utazi ko muzohora mbe natabikuruzo mugira ikije sinzi no kwishuza kandi ntuzi no kwishuza reka ndabagira n'abantu bakora turaba niga ko unemera ko umuntu ikintu yemeye azohava gishitsa mbana gukomereka rero sinavyizeye muga navuze ati basi niyabikora azoba ari bon azoba ari karasahiriza urugendo rwanje basinze ndiko ndegera imbere hari igihe abikora hari igihe atabikora hari igihe yayampangira ngo après 3 mois muga gaca yampera rimwe en tout cas promesse yarayitonye pendant une année gusa ntiyayampa ngo régulièrement imana ni muduheza cyane gose en tout cas yaratumye ndonka amayara kumva narakota kamera nkakota imashini yayitsigwa n'umugenzi wanje naguze aga carte mémoire ka 30,000 n'aka microphone ka 50,000 ndashobora gutangura Sound Vibes izina ni mukuru wanje yari intoreye grand frère wanje bantanguye uko nyene gushika n'imisozi twaduze abatebuka mwe musunye muje kwiraba hariho umuntu ariko araturaba Hosy yumvise vraiment ko waciye muri vyinshi bizitanye ibintu biteye ubwoba uyu munsi abona Hosy uwariwe mugabo imbere yuko tushika kuri Hosy uwariwe reka tugaruke ico gihe uradesize gukora ivyo wawe vyashamitse ryari byatanze umusaruro warindiriye igihe kingana gute kuko hari umuntu ari abantu biyumvira ko ikintu gikoze ubwo nyene kica kivyara umusaruro vyari bimeze gute warindiriye igihe kingana gute courage wazikwehezo kwihangana bon chambere courage nazikuye ko na jewe basha jendi bizarre mabare jendi bizarre je sinigake mbona ikintu mbona umusaruro weje canke wahirya yeje mbona umusaruro mu myaka je nuko mparura murabitwarige muramumbaza ngo ivyo bintu urimwo hari amahera bazoguha ngo nta mahera bampaye mugabo ndiko ndabona avantage mu myaka nk'itanu rero n'igihe nabikora sinaharura amahera ndonka uwo munsi canke ndonka ejo navuga ati umunsi umwe bizova mba ikintu gikomeye umunsi umwe kizoga televiziyo kinini natanguye ngene nkoresha agakamera k'uburofa muga mu mutwe namwe mfisemo yego muga namwe mfisemo rêve kuzoga televiziyo nini nayitanguranye rêve si rêve yaje ngo nkora mbona biko birakunda biko biragenda nagumye mbona hahandi shaka gushika rero mu misi ya mbere c'était très dur nakoresha amahera ntinjiza sinzi ko naza kubitahura nakoresha amahera menshi cyane ntinjiza yakura hehe ko twumva ata mikoro menshi yarahari yego rero jewe novuga ko ndafise igikundiro vraiment Imana yarampaye igikundiro nta mahera umuryango wanje wanterere nta mahera abagenzi banje proche banterereye ariko nta mahera nabura niki narandikirwa n'umuntu ntazi kuri Instagram ntazi akambya ngo nakurunga ikifana ya $100 ukabona ambajije amazina yawe ni gute ndakunda ibiganiro vyawe cyane biranteramisha n'ivyanyigishije ikirundi kumva ngo nakurungiye $100
ayo sandura agaca bari yakora nk'isomene yose urumva niyo uza kukotamwe ya kamera siga nimvira ngo je ngo Lux ngo nje kugura impuzu barabizi twarabizi hagiye hagize kugira screenshot y'ibiganiro nka this number isengere gusa zanga z'igihumbi ndavuga ati jewe nkuzi ikiganiro nkabona ndosomera gukora ikiganiro ndarose amahera yo gukota iyo kamera sava tuzogira ubugari n'ibiharage tugire nti mugabo muri ivyo biganiro ukindi gihe ukabona umuntu aravye nka emission kubakoreshejwe nk'ahantu bati twumvise ufise ingorane z'uburyo ngenda ndakunukira amahera y'ama déplacement umuntu utazi vraiment ukabona amahera araguhaye uko nyine ukamugabo ukasanga amahera uri urasohora wabona nturi kura samahera avuga ngo nikora buri si kuzoyaronka mugi Imana yaracinzira vraiment Imana yaracinzira mu bintu nanje ntatahura nkabona imisi guma yegera imbere ko je nogure nagiye muri studio ya mbere araheve tumaze juste une année tumaze umwaka umwe gusa tuko turakora nange atamara tuko turinjiza jango maharanga ama publicité ngo maharanga ya YouTube yanje yabaye monetize après une année ego niyo yabaye monetize amahera ya mbere naguzemo kamera twagoze une année tutagira kamera nkikota kamera mwaka wose donc sinzi tu Imana yara providing narayize kugira nayizeye nyene from je navuga ati je nabwira Imana mara je simva mu muryango kize nta mu entrepreneur numwe je wenzi wacu nta numwe mvuga ngo ndafise akarorero nta mu journaliste numwe je wenzi wacu uwonzi Alexis Singa turafanikira ngo dufanikira vyakure namenye n'amaze kubitangura nta muntu mvuga ngo yarabaye successful mu muryango wacu je wenzi nta numwe nabo ngira bashobora ko barabibaye ngira nabakure kure nyene vyamba tayo abantu ngo niba hafi ngo wobwire ishida yawe ngo bagire oya kwikorako nabwiye Imana ati jewe nzo making a difference mu muryango wacu je nzotera imbere man uvyebe cyangwa uvyanke je nzotera imbere mu mutwe wanje ndabishiramo ko nzotera imbere hama ndabikorera kuko gutera imbere c'est pas juste un cadeau Imana iguha urabikorera narabikoreye jewe natangiye gucibwa intege nkitangura Siren Vibes nkiva muri Buja Hit ama groupe de kwamva nari maze kugira akazina ko narakora ibiganiro bibiraba n'abantu mu bijana ibihumbi byinshi gose hama abantu bamaze gutangura kumenya ukavuga mu groupe avanye na kuke kura ko nibi oya bavuga ngo natanga usuzugura ngo umugore wa kuke ngo titi abandi bakavuga ngo ngenda mutwara umugabo ibintu ngene byinshi byari byo nagenda mutwara kuke karakabaza no twamubaza ashaka kuba wongira ngo bibona ko nagenda mutwara canke titi abandi bakavuga ngo ni television ngo ni ya diaspora ngo ni ya John K mugenzi wanje ko ico gihe ndayitangura bari ino rero arafise ukuntu yakunda gutambuka n'amaguru nambwira jama ko namugara jama urafise umwaka tugenda gutembera muri ville merekeza kugura microphone nimba akora ko yari umustar yakingira filme Cops Enemy bacavuga turiyangira no wari umusheri wiwe niwe yamuhaye television ibintu amaja mu menshi vraiment hanyuma jewe ndakunda defi mu bimenye ndakunda challenge jewe challenging ingo du challengingana ubuzo kwitebeza ari mu diaspora je vais te prouver ko atari mu diaspora ari wanje from the scratch ari wanje barayivuze mu misi ya mbere jamara gatwenga akavuga none amahera 40,000 naramubwiye ati kuri 40,000 yawe wampaye televiziyo yanje bakabayiti yiwawe avyumva rero ibyo byose nkavuga ati je kuri ukuntu nzi kuri biko biranduhisha sinya ndabihe ko abantu bariko baravuga amajambo aho ngira mbandanye ngume nduga bariko barabibona ngume nduga bariko barabibona rero des fois igihe twanka abantu batuvuga nabi mugabo je vous jure nta muntu yakwankuraje aho umuntu agutuka nta encouragement nimwe muga sinzi kakubaza nkaje kuri jewe uri kurambwira ibi ntadushoboye uvuga nabi usa nabi ukora ibiganiro nabi okay icara hama turabeje nawe ngene twirukeje nawe rero umva ya okay twagiye muri yadushikanye no muri ya studio ya mbere mwavyumvise yamaze gusimbirayo mwamaze kumva deja ingene yarahashitse aho niho rero twahuriye twebwe niho twahuriye warayigize ijyanye niho twahuriye ubu rero ni Hosy yuguruye studio nshasha nkuko mwabibonye mu minsi heze twarabiberetse tumaze iminsi tuyikoreramo ibiganiro bitandukanye mwarabibonye
iyi nayo niyo mu diaspora yuwe dushaka kumenya nayo ingene wayiyumviriye washitse ngaha gute Hosy bya bihumbi 100 uriko uratubwira kwa kundi wari ufise micro akamikro kamwe waratubwiye yamba waguze 50,000 ufise amakamera menshi unye turabura aho turaba dufise ibintu bitandukanye ngaha ufise abakozi uhemba ku kwezi ama miliyoni egoko sivyo uyu munsi Hosy aguma afata indege murabibona namwe igitoro cyarabuze cyo gushira mu modoka ushufera kwideplaza n'indege shaka kumenya rero uyu munsi Hosy hariho umwigema ariko arakuraba wanashima uri mu bakobwa ba mbere batanguye kuri YouTube uratebura umugore wa YouTube umugore wo kuri YouTube wahashitse gute rero iyi studio nayo yaje gute watererewe nande kugira ngo umuntu ariko arakuraba afise iciyumviro nk'ici wawe adodora aho wadodoye umwereka imiryango waciyemwo washitse ngaha gute hanyuma mbega iyi ni ya rêve wari ufise canke urafise ibirenga ibinye ushaka gushikako bon je navuze ntago tindaha gasuzugura kugira studio icambere vyaje kora kwa ngasuzugura kubera hari ukuntu twaje gukora ibiganiro ahantu nubu hari abantu bagikora ibiganiro mu bubare mu restaurant cyane baza ko baba barakunda gasuzuguro canke sinzi ngatwe turatandukanye waragenda gukora ikiganiro ahantu ugaca bakwirukana bagira ati oya nimukora nimwaza amakamera ngaha canke mubanze gukonsoma mumaze umva nyine na condition menshi nkaraba ukuntu ahandi bindi bihugu baravaloriza umuntu aje gukorera ikintu kubera wumva uje gukora publicité yaho hantu bavuga ati upfe gusa kuhavuga uvuga izino uvuge n'ahantu hariho twebe bisigaye ni bon ushaka gukorera ushaka hose rero nkaraba ukuntu ndagira struggle yo kuronka ahantu nkorera ntango rero kugira umutima wo kurondera ahantu nk'iwacu novuga ati ahanye nitwabura ahantu dukorera outdoor tuzokora muri studio twako turayifise rero haje kugereka irya studio ya mbere urazi ko nayamenaje gahoro ndose amahera make nkasigirangi sico kimwe yinye twajemwo byose vyaheze mugiri hariya yari kamwe kuri kamwe irangi rya vero uyu munsi ejo niyo nkamahera mucamusiga amatafari nayo uko nyene uzogira kabati kamwe kandi kabati tukagire après twarenze dushika ngaho tukiriko turagira ububati tukiriko turahindura yego hanyuma iyi studio rero ukuntu nayigize ku kazi je ndo umuntu akunda arambirwa n'ingoga sinkunda kuma muri routine sinkunda ibintu vya bindi nyene murabona ko n'imishatsi nashike mfise yera ejo muzoma mfise vere gukanga iki donc ndakunda guhindagura rero hari ako kazi twari tuhamaze imyaka 4 deja kandi hari hatubanye hato umva umuntu arakurabasha nukuri ifuko abarundi tumenye kuri uteye imbere batanga gutuka intebe zacu uteye imbere teza imbere n'ivyo uri kora nabo mukorana muhindure mwe kumugwa muri hutira amahera muri afise ntayo mubuzi mugabo mukorera mu nzu zitasize irangi mu nzu zifite amatara yazimye amatara byaraguye ingese oyaha ndababira akarorero Yesu barantuka oya mugabo jewe nari namafite kandi naho urakunda bagutuka arabimenyereje abatwimenyera hajya abantu hari hatubanye hato vraiment atubana bari bamaze kwibona twaricara tukagundana nkabona nyene ko kweri vraiment jewe mu mutima ibintu biko birampa amahoro siniko ndakunda gukora ibintu bingana nkuko tungana twahakwa kurerana twarerana hejuru twarerana rero cyane wagira umutwara kugira studio nawugize muri 2023 ndavuga mana je ndashaka gukura kwida wankoreye ivya mbere no uzokora ibindi uduha ahantu haniniya ndashaka tuja muri studio yagutse inzu yagutse vraiment antuka ni inzu ni nini ya mugabo siningana nkuko nari nshaka inkwingana nashaka ngene ihangare kinini turafise icizere hari espoir nashaka ngene ahantu igihangare kinini vraiment mugabo amazi y'Ubujumbura kora hari hate amazi mugatuma amazi yaraguye kuronka yarazimvye cane gose batuna nipase muremure ntuje mu kizu twari twatewe yego nukaza amazi age amazi rero yateye nayo n'umugambi w'Imana kubera yarambustinze nari fise rêve yo kugira studio mugabo biraho tu
nta mahera afise yo kuyigira none nzoyigira ryari mugabo amazi amaze kuduga habona nyine abatumire bacu bahongira mu biza rero umukorege wacu yaguye mu mazi tutavuze yaranyererwa mu mazi naciye mbona ko birabaye sérieux rero uri harageze ko twimuka me amazi baraje mu kazi ntiyari yahashitse mugana naciye numva ko hageze genre ni sinye imana impaye ko hageze ko ndondera inzu narondeye inzu niki afise amahera y'inzu gusa ya avance gusa kuri konti kiyagihe mu mutwe wari ufise ko tuzokwimukana ziga ntebe oya vraiment wari ufise gahunda ya studio yego urabuka ko navuze vya studio muri December 2023 muga kubivuga nayivuze nyene nayivuze je mfise igicapo mu mutwe mugabo ntazi ngo nivyaryashe rero hagira amazi ateye naciye mvuga ati kurya je mfise ingeso simfise sinkora ibintu carimwe nkora ibintu bivanye n'ubushobozi bwanje ndakora kimwe uyu munsi amahera kamperana nkakora ikindi mu kwezi kuza amahera kamperana uko nyene niko nisudo nayikoze hari rero igihe amazi atera naciye mvuga ati reka nkore mu etape ya mbere yo kurondera inzu ko niyo etape ya mbere ntushobora gukoresha intebe ntushobora kwimvira amarangi udafise inzu utazi ngo harameze gute etape ya mbere niyo kurondera inzu hama ndaposta abantu baramfasha kurondera amazu bamwe bakandangira ahandi bakandangira aha nyina harangiwe n'umufotografe yakora muri Jimbere canza kuharaba cyangwa ndaharisha banavuga ati sinzo nkandi hano hangana gutya muri Bujumbura kuri amahera ko ntihazi cyane hano vraiment bateka ngenda ndaharisha batudugiriza oya baradukunda bisanzwe twarakundanye hama iyi studio na sponsor nimwe nagize bani kitarabiza bageze kugira ide yo kugira fundraising kuna vuze ati tumaze imyaka 5 sakunzi benshi vraiment benshi bari mu mahanga bari mu Burundi bo duterereye tubabiye ko dufite icyumviro cyo kugira studio hanyuma ndabibwira grand frère wanje aramfasha kugira gukora link ya GoFundMe twari duheje gukora iyi activity yabage abantu batwawe n'amazi hari hepfo mu gatumba muri industriel hama ndavuga ati natwiga bo dutere n'abandi badukunda badutereye $10 $100 $20 antiko twakora studio mugabo rero je nanje fise ingeso mbi nanziza kudasaba je kusaba vraiment bangira mfe mbagenze ku kagozi kanyuma iyo nukuri ndakubwije ukuri iyo link mukuru wanje yikoze ndi convaincre ko ngenda bikore ngenda ilance ngena ama video mbwira abantu bamfasha kugira ama video bavuge projet abantu banterere ndabwira bakigingi aravyemera arangira banashima na video yo kugira promotion yo GoFundMe ndabwira abagenzi banje bari hanze bajoze bagira video umva kurumva ni television antukasi wanje nikiri wanje gusisigaye yarabaye y'abantu bose iteye imbere abantu bose bararyoherwa yo mugo musumwe ngira ndavuga ati haraje ngira nje gusama mahera jeo zinga gusama mahera karamba ijoro rimwe ndavuga ati ndabihevye muga naripimye ndavuga ozi nari handavuga ati television c'est vrai we Oziane ira pana Oziane turakuze ngene meze uri umuntu naho ugira upfe dashaka kuvuga ati mfasha ndapfuye mugabo bikorewe nka Ozi wa muntu w'abantu urumva wa wundi abantu bose bakurikirana bawundi abakora ibiganiro bakaryoherwa amajwi yawe yaraniganye ikure iyo mwambaro wa Oziane wambari wa Ozi hama ugende uce bugufu abantu baguterera ntama yo fise urakenye uvyemere hewe Jose aramvugiye Jose ugeri ari yuki arambwira umviriza sheri hano abantu bose baye ku mafaranga y'ama fundraising ama projet ba jeune nga bagiye ama fundraising abantu bakabaterera aranyumvisha pe arantera courage ndavuga ndabikoze vraiment ndabikoze candipim ndukira abantu muri contact zanje abantu 10 iyo link abantu vuga ati bano n'abantu n'abagenzi banje bari hanze badushabanire babonye ndagira n'igitext ndi kucibuka gisigura projet ndavuga ati mana nkeneye ku nyereka sinye bano bantu 10 bakavyakira neza bakanterera ndayiranse ndagire public ariko abantu 10 naye niziye ko ari abagenzi banje ko ari abantu bonterereye niba bisuzugura sinza kwambara ibara ku bantu je ntazi tazinanye jamais ntekana nkoresha amahera yiwanje makeya ndabigira niki même $10 j'ai pas eu Lili même $10 j'ai pas eu hama nibaza ko vyabaye nka sinyo je nibaza ko Imana yabikoze kugira ngo improve ko ndabishoboye ko navye ati Imana ko amahera yanse kuva mu bantu jewe nshoboza ndabikore je nyene nukuri narabikoze
narakoze hamwe numva nikituravyibuka narakoze hamwe numva umutima uryama umutima ugasimba kora gukora cyane narakoze ku buryo nanje ku murindi nanje ntazi ko nari gushaka gukorako nakora ibintu ikintu etape imwe naraba ndafata amazu ngaha anye ndari avance inzu zibiri utariko urazikoreramo ariko ndazikoreramwe amezi menshi après ndonka amahera yandi makeya niyo nagiye mu Bushinwa kuja kurondera ibikoresho ndasubira ndakena uko kwezi abakozi ntibahembwe niko kwezi kuva ntangwa ntahembye abakozi tubibashime navyone kubona barihanganye kubona narabibabwiye ndabwira ati uku kwezi amahera y'uku kwezi ngiye kuyakoresha mu Bushinwa nihangane no kuri sinshobora kuvayo ko amahera natwa yaramperanye cambabaje ko abantu bandugikira yarayiko kugira nongerereze ibintu simvuye ntaguze ibintu byose barihangana ndabahemba mu kundi kwezi mugabo wumve ko nakora ikintu kimwe ikindi gihe nkakoresha intebe zonyene ikindi gihe nkatanga amahera y'amarangi iyi projet irimo 100 millions y'amarundi natanga ifite 10 millions kuri konti kubera ko muri 100 millions utiyumviriye kubaka park kugura inzu basi naho yo bantoye reka ndakwiyumvira gukora kugura basi kiduga ciza Bujumbura mu ntinye mugabo niki ibino binatanga mwavuga ko jewe indi kuri mission y'Imana suko nase kugura parcelle suko nase kugendera mu muduga mwiza mugabo no kubera ko nzi ko hariho Imana yarantoye muri kino gihe kugira ngo nshobore kubera akarura abandi kuga benshi kandi nshobore guteza imbere igihugu ciwanje kuko naho ntabivuze mu ntango igihe ntangura asaba imbazo nashaka kugira ikintu mpinduye muri iyi domaine nashaka kuzana kwereka abarundi ko birakunda ko dukora ibiganiro birakunda ko dutanga image nziza birakunda ko dukora ibiganiro biryoshe bitwenza abantu vyigisha abantu mu Burundi nyene hamwe hahora hari ibiganiro vya politike gusa hari ibiganiro by'abantu batama gusa birakunda ko mu Burundi harashobora kuboneka espace y'abajene baza bakavuga bisanzuye tugatera inkuru tukigisha nyene birakunda donc navuga ni ntabikora nabo nazobikora kandi tutabikoreye mu ibarabara nta muntu vyiza genre la perfection urumva navuga ati kugira rero bikunde ifuku nambura wa mwambaro wo kwikunda kumva ko vyose bizi wanje nari gushaka gukura ayo mafaranga ndabika nkaza gukora ibintu vy'iwanje mugabo gukora byose biji wanje mugenzi ko bino bintu bere abantu benshi bari gushira abana kuri za Belge cyane gose mugabo ahahemba abakozi benshi duteye imbere tukagira bino n'amafaranga n'amakovi nariyongera kuko umuntu haragwa publicité akagwemba 200,000 ntazo bakiguha 200,000 akavuga ati hano hajya ahantu nawe ntihangana n'aya mahera mbanimvira no kwano dukorana abantu barabigano byacu mbega amakarita nziza bararyoherwa rero ivyo iyo ntaza kuvyumvira no gukora nyine ivy'uwanje nyine jewe nyine ibara ni baba bibujumbura mu mbone mumenye mugabo hazogera namanibwira ati je musungira nanje uwanje kugira ngo uzogera mugabo ntiharagira si uyu munsi rero ivyo narabibanze ndabishaka ku ruhande vy'iwanje byo kurya life ndaga ati you time we come umwaka imyaka igihe cyawe kizoshika uryoherwe niho rero mwabonye bino ndabikora mbajije ngo bega ni final dream it is not my final dream si yo rêve yanje final sico gicapo oya fise gushika uyu munsi kwanda cyari muto bega n'ibinzo birambirwa n'ibinzo birambirwa ndababwira ati bino bintu mubikureho musheke ibindi tugura ibikamera bikaze ibikamera bisara duhindura ama light tugire ntitanga tuja mu gihangare ngenda kironke nukuri si rêve kora ko ibintu byacu biramiliyora birakura birahinduka ifu gutuma tubahindura kandi uko bahindura n'amafaranga yani mugabo baca muze mu ndeke umunsi w'anandi ndongiye ndabibagire gatoya nanje banze y'ubuzima gatoya ego mugabo vyose nukuri ni Imana yabikoze niki ni Imana yabikoze kuko nagiye guharura amahera yose nakoresheje ngira mpeze ngaha umunsi ndiba ko nabonanye na Dasi namubwiye Dasi warayibuka yose yego narandika naravyandika ndavuga yo naci nifata ngo rwatsi sa ndavuga amahera dabura yavuye he amahera yavuye he muganza gusanga kuri Imana yarambaye hafi yarampa ama publicité menshi je narakora publicité ya 50 nibwo ati 50 mili urasubije mazana ushaka mvuga iki ndakivuga ahubwo n'abantu bataprofesa mu mwaka uheze asho ndazimvye 100,000 zana ivyo kuri TikTok ndagukorera yose narakira ubwo sanga ni duke mugabo
tuje twongereza telefone ari nushaka amahera yirangira nangahe ngenda yakurungikira uko nyine ugasanga akantu kamwe karavansa rero nukuri nta mamaje nakoresheje sinivye si banki yampaye amahera mukuru wanje yaranterereye grafre wanje yaranterereye ko narageze ahantu vraiment deprime je nahatswe ndabivuga narahatswe guheba Starry Vibes mwako heza kuyugara Jean Loterote twagira tuje muri chômage yego harageze ahantu nduha cyane gose hamwe no mu mutwe harashikirwa mu mutima harashikirwa ndavuga ati je singira nigura abarundi vraiment singira nigura abarundi ndabihevye ngira nje gucuruza ibirato cyangwa ndashanda bikindi kintu nkora mugabo nyene wicaga cabibuka ko si wowe wizanye si wowe ukwiye kumutakura si wowe ukwiye muri bwa buzima bamwe kera uravyibuka iyo wavuye nimba rugeze ngaha c'est pas à cause de toi ni Imana yaguhagurukije rero iyo Mana yaguhagurukije no bizogushoboza bandanya mbona kubana sinarige hari umusoni nigeze gucaha ukaje cyangwa gusubira mera kuryama genda bihebe mugabo nukuri ntimwumve ngo je suis la femme forte ngo ntihagire igihe twuko tudende bukiwe ko byanse ntitubivuga ntituvyerekana mugabo turagiraho turira pa kubera ko wabuze amahera projet ishora kuba yarigeze gukuriza cyane gose kenshi vraiment kenshi kuko naravuga ati wabitanguye ntugire bicire mu nzira mbega wihweje gahozi cagihe warira reka ndakubwira ikindi kintu canditse nararuha cyane nkifuza kuryama bidakunda kandi uri mu gitanda yego havyuka mutima ukavyimba nkarira nkavuga ati no kanje gukora nta kundi nta shwa ni ntakora sinzoronka amahera ntaronka amaraso nzokora kijya kintu ndiko ndavuga rero cagihe warizwa no kubura ico ugaburira ico ufungura uyibungenze n'ubu unyuri kurizwa ufise amafaranga uri kurayashira mu bintu nturi kurayafungura nturi kurayashikoresha ibintu byawe ntihagera ahantu kiyumvira uti ndi normal oya ahubwo nibaza ko ndize niho numva ko ndi normal kubera ko ndi umuntu nk'abandi ndavuga oya kurira mvuga nti ukarira uvuga uti umva ndiko ndamanuza Imana oya ndiko ndira amafaranga ndiko ndayashira mu bintu jewe nari nsanzwe mbayeho kubera ko ntabiretse kurya hama mbandanye mbaho gutyo wone sinavyumvirako hari igihe kugira ukora ikintu usako ukura mu bwenge ntushije mu bwenge bikoresha mu bwenge bwisha biheba urabivamo ko nico gihe mpaka kwihebe nuko naye nabishyize mu bwenge bwinshi ntangura kwiyumvira ati none wewe wabayeho urusha ubuzima bwose urarushe harageze kurya amahera ugiye kwikoresha ama projet ya miliyoni ubaze ntayifise cyangwa urafise amahera yose ufise sur table ubaze kugira uyaronka ubanza gukora cyane wisize ma stress yandi abantu byanyu barabiraba ntibarakubwira ngo heba aho hantu ntibarabiramba kuri level yo kuvuga ati ngira nkora ibindi wewe nyine urabishira muri stress zindi mugabo après ndavuga ati ma foi égal 0 ndayikora studio kandi nazi ko September warayihejeje nyene nuko nyene byaciye bingora ko atamanya n'imfise nyene araho biha December mugabo nari kuyamwe ubwenge gusa murazi mwe naharabwira ati jewe birase ngirasare kandi je mvuze ngo ngirasare mba ngirasare vyawe hababura nka gato cyasara kuko biba vyagwanye muri je umwanya munini cyane mba nigwanye ko cyane gose yo ndinze ndabisohora nkabibwira n'abantu bari proche mba ngirasare vya vrai mugabo Imana vraiment Imana jewe urabizi mbandanya ndagukeza urabizi ko wewe uyu nawe rero ndakaza babwira ikintu Nikita naye gupfa kubera Nikita jewe ngarutse ko gute Nikita namubwira Nikita nakubwira ngo ndiko ndarira namubwira ngo ndiko namubwira Nikita ndapfuye Ozi urabishoboye nuvume ngo wo ntahura ukambwira ryama basi bihebe basi gira gutya agacambwira urabishoboye bikore jewe ndakwizeye no kuri inauguration yarabihevye abantu batabizi turiko turerekana studio yaranse ngo birase ndabivuyemo ndamubwira urabishobora ngo oya ntavyo nshobora mugabo arabizi ko abishoboye jewe mbandanya ndagutera intege igihe cose kubera waraprovye abantu benshi ico ushoboye hanyuma
studio yarabaye réussite abantu benshi barabishimye inyuma yaho Hosy tubonye uguruye Siren Beauty twahora na Siren Boutique ubunye tugiye muri Siren Beauty uriko uratubwira ko wagize ivyago uriko urakrea uriko urashaka kugira iyi studio mugabo inyuma yaho gatoyi tukabona Siren Beauty Hosy tubwiza ukuri kubera numva umenga abantu bako baradukurikirana batubwira ati barazaza kutubwira ati oya rero nawe none ivyo navyo yabishoboye gute Jenny baza ko ndumariye nabikorera imwe niki niba mvuna rushe gose en fait nakoze ama projet abiri ari en parallèle mugabo iriya ntiyari iremereye gose nkiyi yo na icari kigoye oya vraiment nashaka banze mpezi ibi hama ntanda hugurura musino nahage hari hasinzwe haye nafashe amazu yose nigera sinzayifasha ngiye mu Bushino hama ibikoresho nabigurira vyengene mu Bushino nafitwe navuga ati ngiye mu Bushinwa kan profite ndimvira kandi ka business nokora cyane imvira nyine gukora salon y'inzara ko hasinzwe n'umuntu akunda inzara cyane avuga ati nkora ngira ikintu nzorashika nsiga batantondetse ku murongo kuko niyo yari beauty mu bisanzwe yarabazi navuga ati ngende nkora ikintu nzoshika bansiga nticara amasatano muri salon hama le fait je ndifise ingeso yuko niyumviriye projet sindayiryamika sindiba abantu biyumviriye ikintu cyabandika muri agenda gashababika muri agenda oya ndayumviriye ndayikora nabikoreye rimwe stress z'abafundi bo ngaha n'abahariya mugabo le fait ko inaye nayihejeje iri yanduhisha gahoro iri yari juste amafaranga yo guhemba abakozi ayo guha avance y'inzara sino ama materials yaziye rimwe nibi byo mu Bushinwa byaje bizananye donc byari byoroshe ntivyanduhije vraiment juste ko amafaranga nyene yangoye kuronka après no ntawe ndaronka sindabikora uko ndashaka kubikora mbwa ngo reka mfe ndahugura bayarakora basaba yarampa nasamire ku ndwi yo kubaho kuri ndakenye ego nukuri je sinzi tundakunda mahera kuri nimbwa niko yanakenye afete jewe ukora ukuntu nakenye akanu kose kama mahera katagira kantware mu ntombero y'ince kankoresha ibintu ntashaka gukora ndagakora vraiment ikiganiro ni kirekire mugabo murabibona ko hariho impamvu Hosy ku ma réseaux sociaux tumubona ari umuntu afise ubuzima jewe hari ibintu uvuze ngaha ntarinzi urabizi ahubwo nsanze je nkomeye vraiment nagwanye ndagwana tukubonye ku ma réseaux sociaux nta muntu yoshira inyuma burya buzima twakumenyeko hanyuma imbere yaho kumbure biraryoshe kwivugira ibintu kuko hari abavuga ibitari byo bashaka gusa gucafuza umuntu ariko umaze kuvyivugira nuwo azanye ibindi baravuga ati arafise ivyo aho yavyivugiye genda muvyumvirize waravuzwe cyane waribaruse umwana wa kabiri uravugwa urandikwa ko ibintu n'uyu munsi nibirahera uvyitwaramwo gute hariho abantu bijya ibintu bibabaye ko bacika intege watubwiye ko atazugifise bacika intege bagaheba peut-être ibintu barimwo bakava ku marezo harabiyahura onto ko umuntu agira reaction zitandukanye ukura hehe inguvu bijya ibintu byo kubirengana kuko urabibona biragushikira okay ndabwize kurira ahantu muri nguvu je nababwiye ko nta muntu wo mu muryango wacu yafashije gutera imbere nta musheri yafashije gutera imbere nta mugabo twagananye yampaye umutahe ni jewe n'Imana gusa rero je kuri ndababwije ko ndafise ubwenge sindikijuju iyo mbonye bijya bintu c'est vrai birankorako nk'umuntu nk'umukobwa nk'umugore birankora ku mutima mugabo namaca niyumvira okay none uriya muntu yanditse bino bintu ndamuhe power yo kunsubiza hasi hamwe navuye canke ntere mbandanye kubera ko vyo ndeprimisha hamayendwi nibwaye mu cumba ko je mbabaye simva mu cumba babaye nyene birisi yasimva mu cumba ndaho gukora ibiganiro donc ntakoze ibiganiro sino hamahera subire mu bukene kwera kurya muntu ugiye mu ntazi jana navuye arafise ide y'ahantu navuye kuba naravuye hari ahantu atanu umwe afashe ukuboko
nkikura kumutakura nkaba nirihira inzu jewe mu Kibenga ndavuze yomba okay mbahari ntacu ni bo nkaba nirihira inzu je atamuntu usaba amahera y'inzu singenemere umuntu aje kunsubiza hasi Kesa ari imana yengine vyatumviriza wewe rero harageze subira down ngenda kwigisha nkayo naje nkayo ubu ntavyonzi mugabo umwana w'umuntu jamais kubera ko navuye kure tellement mbona uvumenga ziriya nguvu nakojeje kugira mveyo ni nyinshi nararusha shaka gusubira inyuma gusubira kandi kuzikoresha kandi ngubushasha kandi reka ntere mbandanya kubera ko ntaterambana mbebe uwo muntu azocika intege canke avuga ati uriya muntu ntantega gifite canke abikore ngene nka hobby nibo mugabo mbavuga nti singenda gwe pa konsubiza hasi jewe vuga ibyo ushaka kuvuga ko jewe wambonye nagamanye nande ufise na video yimanike manike iyo video nzera mu bandi ndakubwira ati ego uyu muntu ni jewe vraiment nta mu buzima bandanye kora rige duhapa w'abantu yo kuduhabesa yo kututuma tuja mu buzima bubi tutoba abantu uzopfa babuje kuvuga bozo kora ibintu bibara kuvuga ko ibintu byiza barakuvuga donc mu gihe ucibaho uwo mwanya kugira ngo bashobe bagucinyize uracinyika urapfa ucufata na kimwe mari rero voye basifimba baramugafisa amahera ndire mfise amahera faut mieux pleurer à Dubaï voilà rero nta ntege nkifise vraiment bamba bari twarize muri majeni nyinshi zitandukanye n'ubu turize tuvuye kuri Hosy yadandaje intore yadandaje igitunguru tugeze kuri Hosy afise ama shop abiri shop ya mbere na iga nyene ni shop hariho n'ibintu byo bagurishirizayo bazashore ma lipstick aho hari ibintu bagurishirizayo tufise Hosy ariha amazu indwi ku kwezi amazu ndwi mbwa ntiyasigura ejo ndi hamaze ndwi ku kwezi kandi arashaka kuba narenga Hosy uhanura iki rero kugira dusozere uhanura iki umuntu yatwihweje uhanura iki umukobwa umwigeme hariho n'abagabo bakwigirako ubahanura kuko hari abagabo mukora bimwe hari abagabo mufise intumbero zimwe ubahanura iki bon twe hari indirimbo ya feedback yitwa ibidakenewe ndayumviriza abantu turatumwa mu bintu bidakenewe aho hari ibintu bikenewe byinshi bidukeneye tubiha agaciro tubiha umwanya tukaza guta umwanya wige bidakenewe just nase ko abantu bamvuga sanse ko abantu bantuka nase ko abantu hari abantu bafungura ko bakuvuze yego hari abantu jewe batembere ko abamvuze ndavuga amazina muga murabizi mwaronse amazina ko mwavuze Hosy mugabo umve ngo hari abandi bantu bagukunda hari abantu je bansengera niki hari abantu ntazi je hari abantu bandukira mu doko baransengera 4h du matin umuntu akavyuka 4h du matin akansengera akarungika audio iminota nk'itanu ariko aransengera jewe tutarabagenzi hari abantu banganzikira quel point abensi hari abantu bambwira quel point bankunda a quel point ubuzima bwanje bwahindura ubuzima bw'iwabo batanabuzi kuko hari abantu bacu batarabaza ubuzima bw'iwanje anje nabwo narinzi tubanye imyaka donc ugasanga uwo muntu ubereyeho neza uramushize ku ruhande uhaye agaciro wundi akubona nabi wonda gutwa wundi semwe sindi umwiranda sindi mwiza ndi umuntu nk'abandi nkora amafuti mugabo kandi sindi n'umuntu mubi rero hari abantu babasha kubona iyo fazi yawe ngira ngo wamuza kara ndakazi barabizi ndavugira ndakazi n'abantu bari ngangira bumvise impamvu nkaze sinkunda uburofa je nzanye ko uburofa ushaka uburinde ndagushwimura hakuburindero cende ukamesa jando inkingo warampaye mugenzi w'ikijuju kwe no kuri kwimana ariko ijuju c'umugenzi wampaye wamushwimuye gamana sinkunda ibintu by'ibirofa hari umuntu ubona ko uri umuntu w'umugabo karaba ufite ubwenge bungana gutubira uvuga ibintu nk'ibi rero sinkunda ibijuju vraiment rero iyo kote yanje gukara ari gihe abantu baca bayenterpreta ukundi canke ndi no mu introverti je simvugisha umuntu wese babonye umuntu bingoye kumugurukira nguza arishima nuko kuntu jewe meze mugabo kandi hari abandi bantu babona ya kote iri positive bavuga ati uyu muntu reka ibi bindi bavuga ni bo mugabo basa hari ikintu kizakoze turabe kino kintu donc wewe kubaho kwawe hari ibintu byiza cyane gose bikurimwo
bari vyusohora vyusohora jewe nakuze kuva nkivyara ndakunda Burundi cane gose ndakunda kino gihugu ibintu nyene bidashobotse narumva ko ndashaka kuzopfa hari ikintu mariye kino gihugu shaka kuzopfa hari ikintu mubasi mu kubaho kwanje bazovuga ati uzi hari ikintu yakoze ari ikintu yahinduye nahagiye nahapfuye ntiyabereyeho gusa ntiyabereyeho ntiyabaye ubuzima bwe ntibwapfuye ntibwabaye mfa gusa donc abantu turata imyaka myinshi ibintu vy'uburofu ibintu bidakenewe ugasanga ufise inguvu nyinshi ufise ubwenge ufise amakapasite menshi mugabo nta kintu na kimwe yamare abantu botodotwa nta kintu rien du tout uruwa muntu aguma kurikira avuga ati ibintu biro aho vyorosha niyuje aho ubuzima buragoye mes chers la vie est dure la vie est dure imera ko ubuzima bugoye ububemwo utore turya turyoshe utwemwo turyohererwe hama bigoye navyo hangane navyo mugabo ugira ikintu mariye abantu kora uruhe nimbura umugore emera ko abagore bakora bakabura kusinzira kora barushe apana ko bivyo bagabo gusa abagabo ngo nibo babahaduwo kandi bakora cyane bakora amasaha mu ijoro kora mu gihe ufise rêve ufise ahantu ushaka gushika hakorera uzohashika parce que nabivuze kare je namandabira ku bantu bashize avuga ati buriya muntu barashitse baravuga Oprah Winfrey ngo ndo Oprah mu Burundi jewe sinshaka kugeranya na Oprah mugabo muri mu Burundi anye jewe vuga ati ndo Oprah mu Burundi ko niba yarakoze bira muri Etats-Unis jewe ngaha mu Burundi ahantu mbayeho muri ubu bukene muri economy kuri kino mu Burundi donc nabandi mwese you can do it mwese murabishobora nkuko arangirije kuri iryo jambo jewe ku bantu badukurikiranye bumvise ibintu byinshi kuva ku ntango mu buto bwiwe gushika uyu munsi hari abadukurikiranye hari abahora batinya kuduha intahe kumbura ibinye bizotuma nabo nyene baza kuduha intahe kuko birafasha nimba uyu nyashoye kuvuga ubuzima bwiwe nawe urabishobora kandi ubwo buzima bwawe iyo nkuru y'ubuzima bwawe iyo ntahe y'ubuzima bwawe irafise ikintu ushobora gushikana ku muntu jewe reka nsozere ndagushimira kubona watwemereye kuduha iyo ntahe yawe ni ibintu bigoye sinababwira sinshatse guca aho yaciye kugira ngo yemere gukora iki kiganiro sinshaka gusubiramo ingene vyagenze mugabo byari ibintu bitoroshe ku bakunzi biwiwe mubandanye mumushigikira mubandanye mumutera intege mubandanye mumuba hagufi nimwebwe ariko arakorera ariko akorera mwebwe mu mukunda mwavyumvise abatamukunda nta gaciro abahaye ariko akorera mwebwe mu mukunda mubandanye mumushigikira murumva ko akeneye vacances arakeneye vacances arakeneye kuruhuka 2024 yawubayeho undemeye kubasaba mu nicoreye yawubayeho 2025 mu muhe voyage sindinze kuvuga hariho mugaho mushoboye hose hari hose azokwakira ukavoyage nzona muherekeza wakoze cyane Hosy ako bazorira jejenye nabo bazokurihira tuzoguherekeza urazi ko ndagufata mu mugongo nagushigikira murantunga rega mukurangiza nge gato kintu uvuze abantu bafite amatemonyage abantu nukuri kuma je sais ko bigoye gutanga témoignage je ntibuze ntibazi etape nafashe kugira ngo nshobore gutanga témoignage mugabo intahe yawe uko imeze kose ni cigo ku muntu ntiurindire ngo je sinaciye ibintu biziyaciye muganje gutanga intahe jewe sinaciye ja ntaho ndashika nanje ntaho ndashika ko nzotanga témoignage maybe yindi kaze mu mwaka uza we never know mugabo ahanyene maze gushika n'urugendo ni journey n'urugendo ubwo rugendo rwawe rw'ubuzima bwawe nguru dupartage nukuri turakunda kubumviriza kandi biratwigisha cyane gose nimuze muti kandi hano turarira mwakoze cyane rero naho ubutaha mu kindi kiganiro turabakunda cyane bye bye bisous Siren Vibes TV.